Reka naguhe mwaramutse cyane ndaguhe mwireva naho tumbereye wowe kurumviriza ino chaîne yanje. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje yitwa Apo Business. Nizere ko unyumviriza muri kano kanya umeze neza, uri hose tumbereye umeze neza aramahoro. Bushaka bitameze neza ariko reka nagure ko bizogenda neza. Iyi si ni ibibazo umuntu agihema, umuntu akiri kuri nosi, reka guhura n'ingorane, ariko iciza ni kumenya imbega zino ngorane nozivamo gute. Nimba hari bishobora gutuma rero uzitera canke ubifisemo uruhara, ukaraba ukuntu uzigabanya bikagenda neza. Kuri chaîne yanje ndahacisha amavideo atandukanye ajanye no kwiteza imbere, ajanye no kwikebuka, impanuro zitandukanye zica hano. Ibyo byose vyotuma gutera intambwe zitandukanye kugira ngo ejo hagende neza. Izo video zica kuri no chaîne yanje. Reka nk'ikaze uno munsi mu kiyago tugiye kuyaga, ubona ko ari kiyago kiba kimeze neza. Nshaka ko dusanga uno munsi, nshaka ko tuganira ko kandi kuganira namwe biranyubaka. Uno munsi rero ngiye kubasangiza ikiyago kivuga kiti mfatiye ku mugara ati ntayiruka itabunda. Ubwo rero imyaka turimwo, imyaka y'ubujene, imyaka y'abakiri bato, hari gihe duhenda. Hari ndiri mu muranumva ngo rekanira ubuzima nkiriho, sinze ko ntivuga ntavyonzi. Ariko uko biri kose imyaka ntihagarara. Uko tuno munsi ejo siko tuzoba turi. Ni muntu ufite imyaka 30, imyaka 25, 40 ntuzokwa mufisi yonyene. Uno munsi rero naje kuvuga nti profite ubwo buzima bwawe ukiri muto. Koresha ubuto bwawe gifise, nturindire gusaza. Kuko buryo umuntu asaje agivye yarondeye. Nene watangura kubika utarabironka uzoziganya iki? Kuko biri kose kuziganya ni ngombwa. Rero hari umuryo no munsi ashaka kuronka amafaranga ku munsi 30, 40, ibihumbi 10 ku munsi, ntabike na 5, ntabike na 2. Ubu ndacari muto. Ukazosanga arinza saza ataca sazanye kandi yabigize abibona. Ubuto bwaramuhenda, amarigara y'abatakamuhenda, amaboite donwi, ububare, imisi mikuru itandukanye, amavoyage. Ikiryo kihose ni urangwa. Ukazogera kwikangura imyaka yakujanya ataco wakoze, kizotuma uvuga uti ubuto bwanje narabukoresheje. Biraryoshe ko umuntu umutama w'umumama akuze yarakwiye kuba ariko arafungura ikintu avuga ati nukuri ubuto bwanje nabo byaje umusaruro, narakoze ndaziganya, ndagura agaparasere, ndagira ama investissement. Uno munsi sinkibasha ariko mbayeho neza kubera ko ubuto bwanje bwakoze neza. Wowe uri kurakora iki? Wowe nyumviriza uri kurakora iki muri kano kanya? Cyo tumwe ubusaza bwawe zivuga amazina uti nukuri narakoze. Rero ugerageze uvuga uti jenda kuko izo nguvu ufise uno munsi. Ni mufite imyaka 25, sizo ufise ku myaka 50, ku myaka 60. Urazi kubona nka mutama imyaka 70, 50 tugasanga ni convoyeur. Tugasanga ariko akora ikiyede. Kandi mugabo ugasanga ingorane sukuba ariko arakora. Ingorane nuko yarabigize mu ruhara, nuko hari imyaka yaronka uburyo agasamara, ntakore, ntaziganye, ntitunganye, yizeye ko azogumana inguvu. Hanyuma akaza kugira kure tuva yashaje ataca ari bukore, agaheza akarogeta ati nukuri yemenya muri ya myaka yanje nkiri muto nkakora gutya, uno munsi nari kwameze neza. Uno munsi nari kwameze neza. Wirinde yo kuzogeta mu nyuma. Uno munsi ndufise amahirwe yo kuba ukiri muto, ukaburonka n'udufaranga duke. Raba ukuntu witunganya, umenye ko imyaka yawe idahagarara ku munsi ava ku mwaka, ava ku myaka. Umenye ko azogera imyaka utazobukibasha. Mbega muri iyo myaka uzobaho gute? Cyo kibazo cibaze, hanyuma bamwe n'ico baza kuyiha.
ni mwe no kubukiri muto ariko kubukiri muto niyo mahigwe yo gutegura kazoza kawe keza. Reka ndagushimire cyane sinovuga byinshi nibaza ko mwavyumvise ariko mwakoze kubana nanje ndabashimira cyane misi yose muri kumwe nanje. Amavideo nta handi uzosanga tari kuri no chaîne yanje. Reka ngushimire cyane wabanye nanje. Ushaka utaragira sabone ugire sabone kuri no chaîne. Nubundi amamega mamu yafise mugura amamega mu connecta buri munsi. Ndogira sabone biratuma no video yanje ashaka gushikira ashaka gukora video mushobora gusanga uwo mwanya muhuriranye ugasanga niyo video warukeneye naryacha ama video atandukanye. Ndagushimye cyane wabanye nanje mubandanye mugira muba mwubahwe mwakoze kubana nanje tuzosubira.